Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa mu gisata ca politike. Gusa muri kano kanya tukaba tugiye kugaruka ku bishobora gushikira wahora ari umushinga amateka wa munama nshinga amateka y'u Burundi yahejeje ikiringo cayo Honorable Agathon Rwasa. Ngivyabaye uno munsi biragaragaza umugambi woba wateguwe wo kumugandagura. Imbere ko tubageza ko ivyo uyu mugambi wo kugandagura umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa, tubibutse yuko mu mwaka uheze aribwo umugambwe wa CNDD-FDD wamwatse umugambwe ukabushikiriza Nestor Girukishaka. Hambavu yo gushikiriza Nestor Girukishaka, Agathon Rwasa yarazibiye ku rubuga rwose rwa politike gushika naho atari yemerewe kwitoza mu kibanza cy'abashinga amateka canke se abakenguza amateka bo muri iki kiringo bazoba bari muri ivyo bibanza kuva muri mwaka w'ibihumbi 2025 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2030. Agathon Rwasa rero ivyo byose yaravyihanganiye, gusa bamwe bakavuga yuko baba bafise umugambi wo kumwaka ubuzima. Muti vyagenze gute? Kuri no munsi yabaye ikintu kidasanzwe nubwo Agathon Rwasa yarusimvye. Ivyabaye ngo no munsi rero biragaragaza umugambi woba wateguye wo kumugandagura. Mu gatondo kwigenekerezo ry'uno munsi, igenekerezo ya 24 ukwezi kw'icenda uyu mwaka w'ibihumbi 2025, habaye ibintu bitangaje bigaragaza umugambi woba wateguye wo kugandagura umushinga amateka Agathon Rwasa. Nkuko vyama imodoka umushinga amateka Agathon Rwasa akunda kugiramwo yatwaye abana biwe kwishure, aho yariko inyongwa n'umushoferi wiwe. Umushinga amateka Agathon Rwasa no munsi ntiyari muri iyo modoka. Nkuko vyatohojwe muri King Umurundi Freedom, umushoferi yashikanye abana kwishure acarahagarika imodoka, ivyo bita guparika. Niho haca haza umuntu yambaye umwambaro usanzwe civile ashatangura gufata amafoto y'iyo modoka aho yari ihagaze. Uwo muntu rero yaciye agenda, ariko umushoferi wa Agathon Rwasa vyamuteye amakenga. Haciye akanya gato cyane nk'igihe cy'isaha 3:30 haciye haza imodoka yo mu bwoko bwa Vox ica ihagarara hafi y'iyo y'umushinga amateka Rwasa. Muri iyo Vox haciye havamwo umupolisi afise inkoho aca ategeka umushoferi wa Rwasa kumanura ibiyo vy'imodoka. Uyo nawe yabaye intwari cyane kuko yakebwe ko ageragirirwe nabi, acava ngaho yiruka kugira atahe muhira, afata ibarabara rija muhira. Ageze hafi ya IPA kwibarabara riri kuri Maison de la Presse, asanga abamutangiriye niyo modoka ya Vox. Muri ya modoka ya Vox rero muribuka yuko ubwa mbere mu modoka ya Vox yari havuyemwe umupolisi umwe afise inkoho, gusa noneho bamutangira mwibarabara havuyemwo abapolisi bashika 8 n'inkoho. Umushoferi wa Agathon Rwasa w'umushinga amateka Agathon Rwasa yabonye ko agirirwe nabi n'ubukerebutsi bwinshi ndetse n'ubuhinga budasanzwe mu vyo gutwara imodoka, yaciye anyarutsa gusubira inyuma agendesha umugongo, ivyo bita gutera rivanse agana kuri Soda Inkoni. Aca aratombora shika ahantu hari abantu benshi cyane, aca ahagarikaho imodoka aho nta dushimye kuvuga. Baba polisi bari mu modoka ya Vox baciye bamaze kubona abantu benshi baciye bagenda gushika isa umushoferi aracanyegeye aho hantu nkuko vyavuzwe. Imodoka nayo niho ikiri. Bamwe bati ese none woba ari umugambi wo kugandagura umushinga amateka Agathon Rwasa woba wari wateguwe? Ese bo bari bazi ko Rwasa ari muri iyo modoka? Iyo nyishiragoye kwemeza, ariko amakuru ahari nuko hamaze igihe hategurwa umugambi ugahitse wo kugandagura umushinga amateka Agathon Rwasa nkuko vyemezwa na Aime Magera, umwe mu bamwegereye. Tugirirwe ko kwibutsa ko ivyo bishitse mu gihe kandi ejo bukera ku munsi wa kane w'indwi bivugwa yuko hazoba urubanza rudasanzwe rw'umugambwe SNL ruhuza impande zibiri, aho hari akagwi gato k'abashinga amateka bahora mu kiringo giheze bari biyonkoye kuri Agathon Rwasa bakemeza ko aribo baramutswe umugambwe, mu gihe umushinga amateka Agathon Rwasa n'abiwe bose babandanya gusaba gusubizwa umugambwe wabo, nkuko iyi nkuru tuzobandanya tuyikurikirana tukazuyibageza ko uko izogenda idushikira. Bamwe rero bakavuga ko iyi rwose ari ingendo mbi yibonekeza cyane
aho CNDD-FDD ifatiye ubutegetsi gushaka kwikura ko abo bahoze bari kumwe. Ni mu gihe kandi Agathon Rwasa ibi atari irya mbere bimubayeho, kuko Agathon Rwasa benshi baribuka ko no mu mwaka uheze ari kugenekerezo ya mbere nzero umwaka w'ibihumbi 2024 nabwo imodoka yiwe yagonzwe ari mwibarabara ubwo yaragiye gusenga ari kumwe n'umuryango wiwe. Gusa ico gihe Imana irakinga Agathon Rwasa n'umuryango we bose barabandanya kuba bazima. Muti rero uyo Agathon Rwasa tugaruka ko ninde? Hari kugenekerezo 18 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2009 Agathon Rwasa yarasubijwe mu buzima busanzwe ku ipete rya Lieutenant General. Agathon Rwasa yararongoye Paripeotu FNL umuhari wari watanguye urugamba mu myaka za 80 mu nyuma urigaburamwe amashami menshi, ariko Agathon Rwasa abari wagumana ishami rikuru. Aya ni mashami yose yari yahagaritse intambara. Uwo munsi Agathon Rwasa yasubije inkoho yiwe mu bwoko bwa Kalashnikov AK-47 be n'imiryango yiwe y'igisirikare, murantunge n'imyambaro yiwe ya gisirikare. Abasirikare biwe bashika 3500 bahavuye binjizwa mu nzego z'umutekano, 2100 mu gisirikare, 1400 mu gipolisi. Hari abatari bake muri bo ubutegetsi bwavuye buhindura abakozi b'iperereza babakoresha guhiga abagenzi babo bahoranye ku rugamba. Hari abandi bahisemwo guhunga inyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2010 bajana na Major Aloys Nzobampema basubira ku rugamba mu mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari n'abandi kandi bahamwe bikomeye baricwa. Twokwibutsa ko abasirikare n'abapolisi bavuye muri FNL ya Rwasa bari mu bantu barenganywa bidasanzwe, aho kugeza ubusanga abantu bize kaminuza bafise ipete rya Corporal canke munsi ya Corporal, ngo barafise kandi n'umudogiteri w'umuganga akiri Corporal. Umunsi Lieutenant Agathon Rwasa asubizwa mu buzima busanzwe ukaba ufatwa nk'umunsi ntambara yarangira mu Burundi imbere yuko avuka imihari mishasha. Amaze gusubira mu buzima busanzwe rero Agathon Rwasa ntiyorohewe mu rugamba rwa politike. Inyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2010 yategerejwe guhunga amara imyaka 3 atazwi yanyegeye, ikiringa abanywanyi biwe bishwe ku bwinshi mu ciswe Safisha. Umugambwe wiwe FNL yarawatswe muri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2010 uhabwa Emmanuel Miburo na Jacques Bigirimana. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 Agathon Rwasa yitavye amatora atagira umugambwe maze afatanya na Uprona irongowe na Charles Nditije bashinga urunani Amizero y'Abarundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 Agathon Rwasa yaremerewe gushinga umugambwe SNL, ariko nawo nyene ntiworohewe muri kino gihe. Ntiworohewe kuva utanguye kugira ingufu zidasanzwe. Agathon Rwasa akaba yarabaye umushinga amateka kuva muri mukakara umwaka w'ibihumbi 2015 gushika muri uyu mwaka mu mezi aheze. Abamukurikiye nabo nyene bagiye barahamwe bidasanzwe, kuko mu mwaka w'ibihumbi 2009 umukuru w'imbonerakure Ezekiel Nibigira yatanguje urugamba rwo guhiga aba FNL muri Bujumbura rurari bise Operation Aigle Éveil. Abatari bake barahaguye. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 iperereza rya General Adolphe Nshimirimana ryatanguje Operation Safisha yatumye indongozi nyinshi za FNL zicwa mu mihingo yose y'igihugu. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 naho indiri z'abanywanyi ba FNL canke SNL baranyurujwe baraburirwa irengero, abandi baricwa. Aha kandi ntawo kwibagira ko bwicenye bwa mbere bukomeye ku ntwaro ya CNDD-FDD bwakorewe aba FNL mu ntara ya Muyinga mu mwaka w'ibihumbi 2006. Umukuru w'igisirikare cyo mu ntara z'uburaruko w'ico gihe Colonel Vitali Bangirimana yamenyeshije amashiramwe y'agateka kazi na muntu kubwo bwicanyi yabutumwe n'uwararongoye igihugu ico gihe. Agathon Rwasa rero ivyagiye biramushikira nabo yararongoye mu mugambwe SNL ngo ari umugambi umaze igihe utegurwa. Amasoko yacu akemeza ko ari abanyepolitike benshi bari bamaze amezi babizi ko Agathon Rwasa yategerezwa kwakwa umugambwe SNL. Bamwe icabatangaje ngo ni impamvu rero umugambi wanyarukijwe cyane kurusha uko vyari biteguwe imbere, kuko umugambi wa mbere woba bavuga ko ari ukurindira ikiringo ca Agathon Rwasa kikarangira maze SNL igasigara atagira umurongozi. Uwa mbere akoze ikoraniro akaca yemerwa na leta. Ico gihe amasoko yacu yemeje ko ivyari berutse gushika Agathon Rwasa kakwa umugambwe SNL vyari vyategetswe na President Ndayishimiye kubera ubwoba. Amwe masoko nayo akemeza kandi ko hari imigambwe yindi yari bangamiwe kubera ko yikeka ko yohava yakira Agathon Rwasa mu matora yabaye muri uyu mwaka. Ayo masoko akemeza kandi ko ingingo zerekeye Agathon Rwasa zagiye kubandanya zagiye
hatanzwe itegeko ko zigiye kubandanya zongerezwa kugira bamubuze isanganirizo muri politike. Nkuko twagiye turabigaruka ko mu makuru yacu twabagajeje ko amasoko yacu yemeje ko President Ndayishimiye yoba yararonse raporo y'iperereza imubwira ko hamwe yuhirahira agasubira guhiganwa na Agathon mu kibanza cy'umukuru w'igihugu Atokwatsa na Gatoyi. Iyo raporo y'iperereza ngo yoba yareretse President Ndayishimiye imyidogo iri mu Barundi imwereka ko umugambwe wiwe usigaye urimo utugwi twinshi tubabaye. Abayoboke ba Nkurunziza abo kwa Bunyoni inshabwenga taho zihagaze ariko zitereka ingene Ndayishimiye ariko aratwara. Kuri abo bose rero akiyongera ko n'abanywanyi b'imigambwe n'amashiramwe bitacemerewe gukorera ku butaka bw'u Burundi, imiryango y'abahunze, imiryango y'ababuza babo kubera ubutegetsi, indire z'abarundi zugarijwe n'ubukene be n'umwiheburo ku butegetsi bwa Ndayishimiye ataco bugishoboye gukiza mu magogo y'abarundi. Iyo raporo rero yoba yararangije ivuga ko naho ubutegetsi bwogerageza kwiba amajwi nk'uko bwahora bubikora bworengerwa ku buryo Agathon yotegerezwa gutsinda. Ivyo nivyo vyoba vyarateye ubwoba President Ndayishimiye kugeza naco atanga itegeko ryo kwihutisha umugambi wo kuwaka senera Agathon. President Ndayishimiye yoba ari nawe kandi yatanze itegeko ko Nestor Girkwishaka ari wategerezwa kurongora CNL, ingingo yoba itaranezereje abari baherutse gukura Agathon. Nestor Girkwishaka akaba asanzwe avuka hafi ya hava President Varisito Ndayishimiye. Nkuko rero amakuru abandanya abivuga, President Varisito Ndayishimiye kandi yari afise ubundi bwoba ko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ndetse no mu mwaka w'ibihumbi 2027 ho havavuka urunani rw'abanyapolitike rukakira Agathon n'abanywanyi biwe. Ahandi naho Ndayishimiye yatinya ko hari umugambwe hava wemera kwakira Agathon n'abanywanyi biwe. Umwe mu migambwe yari icunzwe cyane ni Sahwanya Frodebu, aho ubutegetsi bukaba butewe amakenga n'imigenderanire bukeka yari hagati ya Agathon rero wonse Ngendakumana cyane cyane nyuma y'ikete ryandikiwe abakuru b'ibihugu by'akarere risaba iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha. Uwo mugambwe wari ucunzwe ku ijisho bikomeye n'iperereza akaba ari umugambwe Kodebu wahoze witwa Frodebu nyakuri iragi ryandadaye. Amasoko akavuga ko abakuru b'iyo migambwe bo baramaze kuronka gasopo ko batoherahira ngo bakorane na Agathon nk'abanywanyi biwe. Amasoko yacu kandi aravuga ko intambara ikomeye igiye kubera mu itegeko yabereye mu itegeko rigenga amatora. Ko muri iryo tegeko ubutegetsi bwa Ndayishimiye ngo bwashimangiye ingingo zibuza Agathon kwitoza nk'uwigenga, aho bisanzwe bivuzwe ko witoza nk'uwigenga ategerezwa kuba amaze imyaka 2 avuye mu burongozi bw'umugambwe. Mu bijanye n'amatora abashinga amateka uwigenga agatorwa aruka kwije ibice 40% by'amajwi yaho yitoreje. Ngibini intwaro Ndayishimiye irakorera Agathon biratandukanye rwose n'ingendo ya demokrasi kandi binafise intumbero yo guheraheza demokrasi yubakiye ku migambwe myinshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abakurikirana ibiba mu Burundi, abanyepolitike n'abafasha Burundi ngo ntibagakwiriye guhora. Hari abarundi bashobora kwibaza ko bitabereye ko inyuma ya Agathon hazokurikira ikintu cyose gisigaye mu Burundi kitavuga ivyo Ndayishimiye ashaka, harimo nka parsemu ibimenyesha makuru bitandukanye no tundi dusigarira twa demokrasi mu gihugu. Gico CNDD-FDD yihenda ko muri iyo ngendo igayitse nuko ivyiriko irakora bizohira gufatanya urunani rukomeye rw'abarundi bose bababaye, ngo bigoye kumenya umwanya bizofata, ariko impera n'imperuka iyo ngendo mbi izosenyura, bibaza ko ryogora duhuri izosubira kwiganza mu Burundi ibihe vyose nkuko amakuru tuvana muri raporo zitandukanye abitumenyesha. Mu yandi makuru kandi ariko aravugwa nga mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi turabandaneza kuba biriko biravugwa mu gisata ca politike, aho commune Cibitoke abanyagihugu bo ku mutumba wa Rugeregere barahira ko batazotwagwa n'uwo batatoye. Ku mutumba wa Rugeregere zone Rugombo muri commune Cibitoke mu ntara nshasha ya Bujumbura hari intambara hagati y'abagabo babiri. Ntuyahagarora yahora atwara uwo mutumba akaba ari nawe yatsinze amatora aherutse be na Ngendakumana Jerome atwara CNDD-FDD kuri uwo mutumba, akaba nawe ashaka gutwara umutumba Rugeregere. Abanyagihugu bagasaba sesi kubahiriza ivyavuye muri ayo matora. Umwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba yagize ati: "Je nama mbona muvuga amakuru y'ivyagoranye mu Burundi, twashaka mudufashe gushira habo nuko bintu byifashe ku mutumba wa Rugeregere zone Rugombo mu commune Cibitoke mu ntara yagutse ya Bujumbura. Twebwe twaritoreye umukuru w'umutumba yarasanzwe turongoye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005, n'ubu twamuhunza amajwi, yabaye wa mbere yitwa Ntuyahagarora. Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba nawe nyene yaritoje yitwa Ngendakumana Jerome. Rora yaronse
amajwi 2630. Jerome we yaronse amajwi 740. Ariko icyadutangaje sesi yatangaje ko Jerome ari we yabaye wa mbere. Turasavye amajwi yacu yubahirizwe. Utikitubabaje cyane n'ingene Rorari karatotezwa imbere y'amatora. Ariko aratotezwa imbere y'amatora bari bamuhamagariye documentation baramaze guhakwa kunyuruzwa. Bagomba bamuhigira abamushigikiye nabo bariko barafatwa ku bwinshi. Byose bigakorwa n'akagwi kari inyuma ya Jerome ariko karongowe na Elias Bizimana. Turipfuza ko ubu butumwa bushikira umukuru w'igihugu be n'urongoye seni muti none ya demokrasi twagwanira iri hehe. Turasavye Rora akingigwe murakoze. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya cyane cyane kuyavugwa mu gisata ca politike be n'ibindi byinshi turiko turategura kubageza ko ne mu mwanya uri imbere. Ushonde subscribe cyangwa sabone niba utarafyena ko kugira ngo tuje cikana dushikiriza iyo babiba biriko biravugwa mu gisata ca politike agati yakazi na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye yabigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi. N'Umuhoza TV rero Imana ibahezegere mu kugwa byanyu vya misose muriko murakora.